Ndasubiriye kubahereza mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nombonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Numwanya tugiye kubageza ko amakuru ibiriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. Akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye aho tuza kugaruka ku biriko biravugwa mu gisata c'umutekano, tuze kandi no kugaruka ku bindi biriko biravugwa mu gisata kijanye n'ivyikwemeramana cyane birabana n'uyu munsi turiko wa Pasika. Kuri uyu munsi genekerezo ya gatanu ndamukiza umwaka w'ibihumbi 2026. Ndabaye kaze rero mwese mu dukurikirana mwerere nga mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko, ubumanuko, uburaruko, uburengero, abadukurikirana bari mu bisagara bitandukanye bigize igihugu cacu ciza cy'u Burundi, abadukurikirana bari mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini, abari ku mugabane wa Afrika ndetse n'abari mu makungu ya kure, mwese ndabaye kaze muri ano makuru. Kuri uno munsi inkuru iriko iravugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse no kuri bamwe mu biyago bitandukanye vyo hirya no hino mu mihana y'abantu, birarabana n'iturika ryabaye mu ikambi yabaze yo mu gisagara ca Bujumbura ku Musaga. Bamwe bati inzego z'umutekano zoba zarabeshe abarundi ku coba carateye iturika ry'ububiko bubikwamwo ibitwaro vya muzinga, harimwo amabombe, amasase ndetse n'amagrenade. Mu yandi makuru ahari kandi ariko aravugwa, biravugwa yuko hoba hari ivyabiteye nubwo ubutegetsi bwa bwarabeshe bene gihugu ko vya vyaratewe n'umuyaga nkuba. Hari dossier turiko turabegeraniriza cyane ku matohoza ndetse n'ivyo turiko turegeranya bivuye kuri bamwe mu basirikare babarizwa muri yo kambi, bamwe batanguye guhunga abandi bakaba bafashwe n'iperereza. Mu gatondo ko kuri uno munsi tukaba twabwiye ko iperereza yari hejeje gufata abantu 26 harimo intwazangabo, ibisongerezi ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye, basirikare batoya ndetse n'abari bajejwe umutekano w'ikambi mwijoro. Bamwe bati ese gufata abajejwe umutekano w'ikambi mwijoro ivyo birahurira he n'ivyo batangarije abene gihugu ko ari umuyaga nkuba wabitwitse? Ese umuyaga nkuba waturiye ivyo bibanza abasirikare bari bafise inkoho zibemerera kurasa umuyaga nkuba? Ico nico ca mbere bamwe bariko baribaza. Abandi bafashwe nabajejwe ububiko bw'ivyo bigwanisho. Bamwe bati ababo gufatwa n'iperereza bo fatwa kugira ngo iperereza rikogwe, ariko se nabo ko bari bajejwe ubwo bubiko kandi bikabivugwa ko mu mategeko mpuzamakungu ndetse n'ibigomba kugenga aho uko ubwo bubiko bugomba kuba bwubakitse. Bivugwa yuko nta muyaga nkuba ugomba gushikanwa muri ivyo bibanza bibarizwamwo ivyo bigwanisho. Ese kuki vyaturitse bakabesha ko ari umuyaga nkuba? Bamwe batese koko ubutegetsi nibwo bwarabikoze kugira ngo buhuma amaso abarundi mu gihe ibibazo bikomeje kuba ibibazo mu gihugu. Abandi bati ese ubutegetsi nibwo bwarabikoze kugira ngo bufate bamwe mu basendede FTD bari kumwe mu butegetsi babagirize ko baba barakoresheje iyo ngendo. Andi makuru ahari akavuga yuko hari bimwe mu bigwanisho bikomeye cyane bikomakomeye byazanywe mu iyo kambi, akaba ari bikoresho byari kwifashishwa mu ngwano iri mu gihugu ca Republika Iharanira Rusange ya Kongo. Umwarifa igisirikare c'ico gihugu FARDC gifadikanije n'igisirikare c'u Burundi na wazareno ndetse n'indi migwi itandukanye bariko baragwanamwo no mu gitwaje ibigwanisho wa M23. Ni vyinshi biriko biravugwa ndetse hakanibazwa n'ingene bamwe mu bategetsi bakomeye cyane harimwo kuva ku mukuru w'igihugu ndetse no gushika ku bashikiranganje batigeze batanga ijambo cyangwa se bashikiriza ijambo rihumuriza abarundi cyane ko bagizwe ko ibibazo n'iryo turika ndetse n'abandi batandukanye yoba abamazu yasitutse n'abandi benshi cyane. Umutegetsi wenyene washoboye kubikora ivyo byo guhumuriza abarundi ndetse akagira n'ijambo ashikirije n'umukuru w'inama nkenguzamateka Lieutenant General de Police Gervais Ndirakobuca. Benshi bakanavuga ko ari we mutegetsi abereye abene gihugu. Muti rero ivyidosiye bimeze gute? Hari inkuru turiko turegeranya tuza kubagaza ko ejo mu gatondo kugira ngo itagucika, wewe uzofyonde subscribe canke sabone niba utarafyina ko kugira ngo ndetse kandi uzofyone no kukazogira kugira ngo iyo nkuru itazagucika. Nkuko zindutse bivugwa rero zahinduye imirisho mu ikambi baze yo ku Musaga abasirikare batanguye guhunga.
Ivyabaye kuri uno munsi nakayobera abahinga. Ibikambi yabazi yo kumusaga icunzwe n'abandi basirikare bavuye ahandi. Abari basanzwe bahakorera benshi bo bamaze gushikanwa muri JD. Ibiro vy'iperereza rya gisirikare abandi bo babandanya gufatwa kamwe kamwe. Amakuru avuga ko abasirikare benshi bamaze guhunga, abandi batekewe n'ubwoba. Gushika ubu twari tuzi ko ivyo Gaspard Baratuza avugira igisoda cy'u Burundi yatubwiye ari ivyo. Yaba Baratuza canke se Petero Nkurikiye avugira igipolisi bose batubwiye ko isanganya ryaturikije ububiko ryavuye ku muyaga nkuba. Ikambi bazi yo kumusaga kandi amakuru avuga ko ariyo kambi yari ifise ububiko rutura bunini cyane gusumba izindi kambi zose ziri mu gihugu. N'ububiko bunini bushika no mu kuzimu kandi ngo hari habitswe ibigwanisho bikomakomeye cyane. Gushika ubu rero ibiriko birashikira abasirikare bari bahakorera bituma abarundi bagira ubwoba bakibaza vyinshi. Amakuru avuga ko abasirikare bagera kuri 26 nkuko twabibabwiye mu gatondo bamaze guhagarikwa bajanwa kubarizwa mu biro vy'iperereza rya gisirikare JD, abandi baje gufungirwa muri police militaire. Gushika ubu nta mutegetsi arabwira abarundi ibiriko bibera mw'ikambi baze yo kumusaga. Mu mazina y'abasirikare bamaze gufatwa hari abo twabwiye bamaze kumenyekana harimo intwazangabo zibiri arizo Majoro Sibomana ajejwe ububiko bw'ibigwanisho mw'iyo kambi be na Majoro Ntirampeba yari kwizamu urya munsi bararigwa. Abandi bafashwe akaba ari bisongereza hamwe n'abasirikare batoye bari bafise ivyo bajejwe muri irya kambi. Amazina yabo nkuko twabagejeje ko akaba arimo Ajuda Majoro Niyo Nkuru Renova, sous-officier de corps, Ajuda chef Bakevya Bernard, Ajuda chef Dushimirimana, Ajuda Ciza, Premier Sergeant Major Hazigamayo, Corporal chef Bucumi Male ndetse na Corporal chef Akiteretse Nestor. Abasirikare kandi nabo tukaba twabwiye ko bamaze gutwega ubwoba ko batotanga makuru kuko ngo WhatsApp zabo ziracunzwe. Ariko abasirikare mutanga amakuru ibiriko biraba ngo mworema kuko leta y'u Burundi ntabo basha nabo mwifise bwo gukurikirana ibica kuri WhatsApp. Abatanga amakuru kandi bakoresheje WhatsApp nabo bo kwihutira kuraba kuri parametre ko atawundi yababuye WhatsApp zabo akayifatanya n'indi telefone canke inyabwonko ordinateur. Ikindi mwe kuyubara ko kandi nuko telefone zanyu zoguma zizimije igihe cyose application yerekanaho telefone y'umuntu iherereye location. Ikindi cyo kwihutira gukora no gufuta ubutumwa uhejeje kurungika canke kurungikirwa. Icambere cyo mwo kwitwararika no gufuta application ya WhatsApp mukayinjiza muri telefone yanyu gushasha. Abantu batanguye kwibaza uko ngene abavugizi b'inzego z'umutekano bihuse gutangaza ko isangano ryavuye ku muyaga nkuba mu kanya gato mu gihe kana atamatohoza yari bwakobwe. Bamwe bati ibi ni vya bindi vyo guhuma amaso abene gihugu bababesha ngo nibi vyateye ibi kandi bifise aho vyavuye. Benshi rero nkuko amakuru ari karadushikira abivuga, bamwe baravuga ko bishobora kuba ari urukino rwa politike abategetsi ubwabo bikoreye. Abandi bakavuga ko mu gisirikare ubwabo bashobora kuba barinjiriwe n'umwe mu migwi yitwaje ibigwanisho ibarizwa hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi dashatse gushira habona amazina yayo ikabinjira kuko ivyo bigwanisho harimo ivyari kwifashishwa mu kubagwanya nkuko amakuru tuzobageza ko ku munsi w'ejo abivuga. Gira ico ushikirije kuri commentaire nawe ukurikije ivyo abo muri kumwe mu kibano bariko baravuga. Ni mu gihe kandi kuri no munsi genekerezo ya gatanu ndamukiza uyu mwaka w'2026 ari umunsi wa Pasika. Ni umunsi mweranda ku bakristo bose yoba bakatolika ndetse nabo mu ba protesta kwisi hose. Ku bakatolika rero Bibiliya igizwe n'ibitabo 73. Ku baporoti ni 66 nayo abarorthodoxe bavuga ko ari 78. Ni mu gihe abayahudi bemera ibitabo 39 gusa. Ibi akaba ari vyo abakristo bavuga ko ari vyo mwisezerano rya kera. Aha turiko tuvuga igitabo kigurishwa cyane gusumba ibindi vyose muri kahise k'isi, Bibiliya nyeranda, ikonganirizo ry'ibitabo vyahinduwe mu ndimi zababa 3000 aho ibirenga miliyari 3 n'imiliyoni amajana 9 bimaze kugurishwa ku isi yose nkuko bivugwa n'umuryango wa Bibiliya wa Brazil, Société Biblique du Brésil. Ariko none muti rero ni bande banditse ibi bitabo? Rekana none tugire bimwe tuvugana ko kwijambo ry'Imana. Dufashe ko ari ibitabo vya kera cyane imbere yuko abanditsi ba none batangura kwandika uko bandika biragoye kuronkera ikibazo inyishu nyayo.
intango y'iki kiyago ni ukubanza kumenya nimba ari ukugifatira ku bijanye n'idini gusa canke nimba gikwiye gufatirwa ku buhinga n'ubumenyi. Umenga mu vyakahise no mu vyigwa bijanye no kwemera Imana, Gersolet de Moraes asanzwe yigisha muri kaminuza Mackenzie Presbyterian University avuga ati: ni ikibazo kitoroshe kubera hari imbono zibiri. Imbono ya mbere ishingiye ku kwemera Imana gushingiye ku masengero. Aha tukaba dufise abiga ibijanye no kwemera Imana kubera bashaka kuba abapastori, abapatiri canke se abapatiri mu muryango kanaka, imbono kama. Kubw'inyigisho z'amasabamana ziganisha ku busaseridoti, ubupastori zitegerezwa kugendera ku nyigisho z'uko ivyanditswe vyavugishijwe. No kuvuga ko ari ivyavuzwe n'Imana yo nyene ubwayo iciye kuri mutima mweranda canke se mpwemu yera. Avuga ati: ku rundi ruhande inyigisho ku bijanye no kwemera Imana zishingiye ku buhinga ntizirajwe ishinga niyo mbono, ahubwo zozo zirondera kwihweza uko izi nyandiko zaje ufatiye ku bihe vya kahise. Muri inzira rero turashobora gutahura ibitabo vya mbere vya Bibiliya. Ibigize vya bitabo bitanu vya mbere bizwi nka Pentateuch canke se Torah ku Bayahudi. Kari icegeranyo c'inyandiko zanditswe bwa mbere imyaka hafi igihumbi imbere y'umuzo wa Yesu canke se Yesu. Ibi ni tanguriro, ihunga abarewe, guharura hamwe no gutegeka kwa kabiri. Ibitabo bivuga ivyerekeye kuva kwiremwa ry'isi gushika ku rupfu rwa Musa. Kubera ari ivya kera, abenga bavuga ko bigoye kumenya neza na neza abavyanditse. Reka tugaruke kuri Torah. Kubw'amayagwa y'idini, ibi bitabo bitanu vyanditswe n'umuntu umwe ariwe Musa. José Luis Godefroy, umwigisha wa kaminuza Katolika y'i Sao Paulo, akaba arongoye n'igisata c'imico y'Ikiyahudi mu mugwi wa Hebrayika, avuga ati: somye nkongera nkavugana n'umusiguzi akongera akaba n'umukinyi w'ivyese Haroldo de Campos, ntakwicigwa ko hari inzira zibiri zishoboka. Iyo mw'isinagoga ivuga ko Musa ari we yanditse Torah, tubifata nk'uko twama twumviriza Musa buri ndwi ibisomwa, kandi ibi bifise agaciro mu mico y'abantu. Hakaba kandi ngo hariho n'ihengama ry'abahinga ntiryemera ibivugwa ko ibitabo vyanditswe n'umuntu umwe. Ariko ku bijanye n'inyigisho za Bibiliya tuvuga ibitabo vyanditswe mu myaka irenga 600. Uko niko umwihwezo wa Harold urangira nta mpande y'ubushakashatsi yagize kuri Bibiliya, kubisigarira vy'ivya kera, kubisigarira no ku nzandiko zo guhayagiza. Akavuga ko umwihwezo wimbitse w'izi nyandiko ufasha kubitandukanya ufatiye ku nyubako, amajambo azigize n'ibiri mwufatiye ku banditsi mu bihe bitandukanye vyo muri kahise. Uti ni icyumviro cemegwa neza. Uri Lamo mu muryango Temple Bethel w'Abanyayisiraheli muri Sao Paulo asigura ati: biragoye cyane kuvuga ivy'ibihe canke abanditsi kuko umuntu atakara. Amatoza y'abahinga yemeza ko izi nyandiko zifise imyaka iri hagati y'ibihumbi 2,700 ndetse n'ibihumbi 3 canke gusumba, aho kubera vyahererekanwa ku munwa. Kubwiwe izo nyandiko zaratagatifujwe, no kuvuga ko zegeranijwe hanyuma zifatwa ko ari zigize Bibiliya y'Abahebureyi, amaja mu kinjana ca 4 imbere y'umuzo wa Yesu canke se Yesu. Ramu yemera ati: ariko naho nyene hari impari nyinshi kandi dushobora kurangiza iki kibazo. Godefroy abona akarusho muri ibi vyo gufatira hamwe izi nyandiko hamwe no kuzifatira mu mico itandukanye. Yibaza ati: nimba ari inyandiko zamaze imyaka 600, ibi ni vyiza ku bantu bakunda ibikorwa. Ni bangahe bashoboye gusohora inyandiko mu karere kamwe canke akandi? Muri ico gihe nyene ivy'abanditsi bitandukanye n'ivy'ubu. Ingorane nk'izi nyene zo kumenya koko uwanditse zirabandanya mu bindi bitabo biri muri Bibiliya y'Abayahudi. Ikonganirizo y'ibitabo bigize isezerano rya kera muri Bibiliya ya Gikristo. Godefroy ati: nk'akarorero Zaburi ya Dawidi n'agatabo gato abantu bakoresha cyane mu bisabisho n'indirimbo vya misi yose, kegeranya indirimbo Dawidi yakunda kuririmba mw'isinagoga. Tuvuga ko yari umuririmbyi kandi ko ibi bisabisho vyaririmbwa. Ese nindabizi? Ni ikibazo ciza. Kuvyo nize ngasoma njewe ntavyo no kwemeza. Moraes nawe ati: ikiri ukuri nuko habaye benshi banditse ibiri muri Bibiliya. Igishoboka cyane nuko inkuru ziri mu vyanditswe muri Bibiliya muri kino gihe imbere ya vyahanwa ku munwa igisekuru ku gisekuru, kandi iri ryagumye ritunga karanga ry'idini ry'aba bantu.
umwigisha wa kaminuza ati nukumenya rero kandi ko ivyo bitirirwa inyandiko mu gihe ca kera bitandukanye n'ivyo dufise ubu. Ico gihe vyari bikunze kuba ko inyandiko kanaka yitirirwa umutware mukuru, umutegetsi wakundwa canke se umuntu akomeye. Aha niho rero abanywanyi b'inyigisho zimwe zimwe iyo bahinduye ivyo bazi bakabishira mu nyandiko bakunda kuzitunganya nk'uko umengo ni ikintu canditswe na basebuja. Murayesi yongera ko ati kubira abatora ushaka kuvuga ko izi nyandiko zanditswe na Musa bishobora kuba atari vyo. Kumbure afise kuba yarabigizemwe uruhara kuko hari bamwe bavuga ko ataruhara na ruto yagize, ariko ni inyandiko zitirirwa Musa. Kubwiwe igikenewe nuko izi nyandiko nyeranda birangira zitirwa amadini. Bamwe kandi bakavuga ko akaba hari n'amayagwa kuri Bibiliya nk'uko nayo tugiye kuyagarukako. Nk'uko bivugwa kuri aya mayagwa kuri Bibiliya, hari vyinshi bamwe mu bapastori ndetse n'abapadiri bavuga. Murayisi yibaza ko ari ibintu vyumvikana ko ibitabo vyeranda vyanditswe nk'akarorero inyuma y'ishingwa ry'igihugu ca Israeli gusumba ibihe bivugwamwo nk'ibijanye n'ihunga ry'abayahudi bava mu Misiri barongowe na Musa. Atiyumvire igico c'abantu bayerera mu bugaragwa, ivyo kwicara ngo bandike sivyo bibaraza ishinga. Ikiraje ishinga uriko arayerera mu bugaragwa no kurondera ingene abaho. Mu myaka itari mike byabaye ngombwa ko bategura intambara kugira ngo baronke ubutaka. Nta numwe rero yaranezwe ivyo kwandika ibitabo. Uyu mushakashatsi ati ikintu kinini gishoboka nuko ibi vyagiye kuba hashinzwe umuryango wiyubatse neza. Ariko zari inkuru zidakomeye cyane z'ubwoko butandukanye, vyarangiye rero zegeranijwe zigashigwa hamwe n'umwanditsi umwe canke benshi. Umuhinga mu nyandiko nyeranda Tiago Mayerka akaba n'umushakashatsi ku ishure kaminuza rya Sao Paulo, akaba kandi ari mw'ishiramwe Hagiography Society muri Amerika. Arashima cyane iciyumviro cyo gukoresha ubumenyi bwa none mu vy'indimi mu kugerageza gushira hamwe canke gutandukanya inyandiko zigize Bibiliya. Kubwiwe abanditsi nk'umwigisha wa kaminuza Robert Arta w'umunyamerika yigisha ku ishure kaminuza ya California babivuga neza cyane, nk'igihe avuga ko ari vyiza gukoresha uburyo bumwe bumwe bukoreshwa mu kwiga ibijanye n'ivyakahise k'indimi n'inyandiko mu kwiga inyandiko za Bibiliya. Mayerika ati arihweza ubuhinga bw'inyandiko, impinyanyuro z'amajambo yakoreshejwe, ubudasa mu gushikiriza ivyumviro, ivyumvikano ikurikizwa mu bwoko bumwe bw'inyandiko ya Bibiliya na buri mwanditsi. Utigihe cyose kugira ngo ntihabe kuzana ivyataye igihe we nk'uko abisigura. Hakaba kandi hari n'abagaruka ku isezerano rishasha. Indinganizo y'amayagwa nayo nyene ishobora kwisungwa mu mwihwezo w'ibitabo bine vy'ivanjiri bitabo bivugwa mu buzima bwa Yezu, bikaba vyitirirwa Matayo, Mariko, Luka na Yohane. Umushakashatsi kuri kahise k'idini rya Gikristo ku ishure kaminuza Université Pontificale Gregorienne i Roma, akongera akaba n'umuhinga ku bijanye na Vatikano Mirtiseri Medeiros. Arabishingira naye ko atagukekeranya abanditsi ibi bitabo bine ari abo bagabo bane. Asigura ati ku vy'ivanjiri nta mpari zihari kuba zitirirwa n'imiburi buri ufatiye ku bushakashatsi bwa vuba. Aha no kwibuka ko babiri mu banditsi bazo Matayo na Yohani bari abatumwa ba Yezu, aba bandi babiri Mariko na Luka ku ruhande rwabo bateguye inyandiko zabo bisunze ivyo abatumwa bashingiye intahe. Mayerika arasangamo kandi ubudasa mu minyanyuro z'amajambo muri ibi bitabo bine. Asigura ati Matayo afatwa nk'umwanditsi adakoresha iminyanyuro zitaziguye, akoresha kandi iminyanyuro isanzwe. Yohani we akoresha ururimi rugoye rwuzuye imizunguruko, imvugo ngereranyo. Luka agakoresha imvugo inonosoye ihanitse. Nimba mu isezerano rya kera hari ibibazo vyinshi gusumba ibizwi ku bijanye n'ibitirirwa ibitabo, nyandiko zo mu isezerano rishasha naho ari zavuba kandi n'abazitirirwa bavuga hafi muri zose naho nyene harimo ibibazo. Uti birazwi ko bimwe mu vyo vyatanguye kwandikwa imyaka 30 canke 40 nyuma y'urupfu rwa Yezu. Marayisi akavuga ko bishoboka cyane ko aya mazina yose y'abanditsi b'ivanjiri bane yaje biciye mu mico n'imigenzo. Ashimangira ati nta zina ry'umuntu yitirirwa ibi bitabo vya kera cyane. Igisa nuko atampari gitera nuko iya mbere muri izi vanjiri ari ya Mariko. Ati mu gihe hari igisekuru cyakurikiranye ubuzima bwa Yesu gushika apfe, ni ngombwa rero ko kigumana inyandiko ku vyabaye. Rero nico gitanga ubwoko bushasha bw'iminyanyuro y'amajambo ariyo vanjiri. Mu gushira hamwe imico n'imigenzo hamwe n'ivyahanwa ku munwa, uyu mwanditsi w'ivanjiri arandika neza ivy'ubuzima bwa Yesu.
ariko ahagarara cyane cyane ku gice yashaka guhagarara k'ico gihe. Aha ni ukuvuga ko atakigoragira ko kuvuga ku vyerekeye ivuka canke ubwana bwa Yezu, ahagarara cyane cyane ku gikorwa ciwe, ku rupfu rwiwe ndetse no ku butumwa bwiwe bwa Pasika. None uyu Mariko yari muntu ki? Uyu muhinga mu vyigwa bijanye no kwemera Imana theologienne arerekana ko yari umwigishwa w'intumwa Petero, atariko abandi bazokubwira ko yari umwigishwa wa Paulo. Ivyo ari byo byose ico tuzi nuko atari umwigishwa wa Yezu. Injili ya Yohane nayo nyene irimwe amakenga. Hari amakenga niho avuga umwigishwa yakunda cyane. Aha rero amayagwa kerekana ko yari Yohane. Murayesi ati ariko hariho abahinga mu vyigwa bijanye no kwemera Imana babona ahubwo ko yoshobora kuba ari Lazaro, kuko mwinjire harimo umurongo mu gice kivuga urupfu rwa Lazaro avuga ko Yezu yarize hanyuma araba ingene yamukunda. Mu kijana ca 20 ni abakristo batangiye kwemeza ko Yohana ari we yanditse iyi Injili. Amayagwa yabigize uko nyene, tubandanya tumwita Yohani, ariko ntivyoroshe kumenya uwayanditse. Ishobora mbere kuba yanditswe n'umugwi w'abantu benshi. Kubw'uyu muhinga mu vyigwa bijanye no kwemera Imana ngo ni vyiza ko tugumana iciyumviro c'uko ari Injili zanditswe na ugashushirako izina rimwe rimwe muri ayo, aho kubafata nk'abanditsi b'ibitabo nk'uko bafatwa mu gihe ca none. Si ivyo gusa, hari n'amabaruwa menshi kandi dusanga muri iki gitabo ceranda. Ariko nimba ikibazo ari isezerano rishasha, ni ukwerekana uruhara rwa Paulo, intumwa yandikiye amabaruwa menshi imiryango ya mbere ya Gikristo. Medeiros avuga ati amabaruwa ya Paulo nk'uko iri zina ribivuga yanditswe na Paulo hamwe n'abigishwa biwe. Nk'akarorero ibaruwa ryandikiwe Timoteyo rishobora kuba ryanditswe na Paulo. Rero abahinga bamwe baryita Deuteropole. Hagati aho kandi hari impari ku vyerekeye amabaruwa yitirirwa Petero, kandi ashobora kuba atanditswe nawe nyene ubwiwe. Cyo kimwe kandi n'irya Paulo yandikiye Abahebureyi rishobora cyane kuba ryagiye kurangizwa n'umwe mu bigishwa biwe. Paulo yumvikana ko ari we yatanguye kwandika kuri Yezu kuva mu myaka za 57 canke 58. Murayesi avuga ati ikibazo nyamukuru ni ukumenya nimba arazi ko yariko yandika inyandiko nyeranda. Ashobora kuba atarabizi. Hari uburyo yakoresha mu kuvugana n'amasengero hanyuma agasiga maketi. Amwe muri ayo yaratakaye, amwe mu twita ko ari amabaruwa yiwe yanditswe kumbure n'abigishwa biwe, ariko ashirwa mu mugwi wayanditswe na Paulo. Uyu muhingo mu vyigwa rero bijanye no kwemera Imana akavuga ati iyo tuvuga amabaruwa ya Petero kumbure yanditswe n'abamwegereye, kuko Petero ntiyarazi kwandika kandi arabitomora mu ibaruwa yiwe rya mbere. Yakoresha umwanditsi mu kwandika, kumbure ngafise kuba yabwira icegera ciwe yitwa Silvano ivyo yandika. Ngarura amakuru yaragizwe ko muri kano kanya, aho tugarutse kuri vyinshi bitandukanye harimo ivyavugwa mu gisata cy'umutekano ndetse no kuri uyu munsi nyezina wa Pasika. Numuza TV rero Imana bazagera mu byo muri ko murakora vyose, nandi menshi turiko turabategura ni ku munsi w'ejo ntimuzocikanywe. Imana ibahezagire kuri no munsi wa Pasika, kandi n'indwi nshatuza gutangura mu mwanya uri imbere izobabere indwi nziza. Imana izoyiba hezagiriremwo.